mu ntumbero yo kugwiza umwimbo mu gihugu cacu leta y'u Burundi yasizeho umugambi mwiza wuko abenegihugu bose borima kijambere bagatera imbuto zirobanuye kugira umunwa wose uronka ico ufungura umufuko wose uronka amafaranga wujamwo. Mu nyuma yaho haribonekeje mu ntara ya Bururi abaciye bafata iyambere mu gushira mu ngiro umugambi mwiza w'igihugu. Abo benegihugu baravuga ingene vyabajemo kugira babe abagwiza mbuto n'ubwoko bw'ibiterwa barima. Kurima jewe nashinze umuryango mba ngaho haruguru iwacu ngaho haruguru. Hego hanyuma rero kurima twari tubisanganywe umudamu yarabizi kurima. Aha turatinda turamenya n'ingene twogura imbuto nziza hanyuma turazironka tutangura gutyo. Ibikorwa nahoramwo ndahindura ndaduka ndakora ibindi bikorwa ngahino ibi byo kugwiza imbuto ndiyandikisha mu ishyirahamwe ndinjira mu ishyirahamwe ntuze Coprosep ndangura 2012 ndabitangura neza byo kugwiza imbuto mugabo nk'ugatwe wanje nkabikora ncamida bikora uko nkuko duhurira n'abandi mu ishyirahamwe nyene mugabo umwari wese arakora. Muri iki kigo cyo kugwiza imbuto cyo kuri uyu mutumba wa Bitezi abiti Gasibe je nsanzwe ngwiza cancane imbuto y'ikiraya. Imbuto y'ikiraya mu kwigwiza mpera ku rwego rw'ikiraya kikiri gishasha kikiremwe no kuvuga izabu iratanga ico bita Levitroplan twavuga yuko ari imbuto ntanga kiraya. Iyo nayo icitegwa ico twokwita ingovyi masere niyo ngobyi y'ikiraya bayiteye rero je ndafise usanzwe afise ayo masere witwa kwa Gwakiranya. Abo rero tutane amasezerano yo gukorana ndavuga ivyo bimbuye muri ayo masere ndaheza nkaca ndabitora nkabishira muri hangari zo stockage bahejeje kubipima no kuvuga bipima n'abajejwe ikigo cyo gupima imbuto ONSS. Kuri urwo rwego hoho na izabu iraza ikagira ibipimo byayo no kuvuga analyse yo ku rwego rwayo go hejuru. Ivyo biheze dushira muri aho dusanzwe tubika imbuto kugira tuyitegurire kuzoyitera. Aho turarindira nk'amezi 2 canke nga gato bitanguye kumera rero niho duca dutangura gutera. Ivyo dutera dukura muri sere vyitwa minitiberkire. Iyo minitiberkire tuyiteye ico twimbura ni kiraca citwa sushe. Iyo sushe turaheza tugasubira tukayitera kugira tugwiza imbuto ku rwego hejuru. Ivyo twimbuye vyitwa prebase. Prebase rero bageze ko tugurisha ku bandi bagwiza mbuto kugira nabo bagende abandanye bagwiza imbuto no kuvuga bateye prebase aca bimbura amabase. Iyo base nayo bayiteye bimbura ico bita certifié bayiteye kugira ngo bace bimbura rero ikiraya cyo gufungura no kuvuga ikiraya kigurishwa mu masoko. No kuvuga ko inyuma ya certifié ikiraya mu bisanzwe ni kiri kure gusubira kwitwa imbuto. Umuntu ashasura gura imbuto zimuzo rwego hejuru. Nuko rero kiretse ibiraya nsanzwe ngwiza n'imbuto z'ibigori hamwe n'imbuto z'ibiharage nazo nyene ho ku bigori turagwiza kugura imbuto muri izabu iraduha iyo amasushe yasigaje nk'ubu naronse amasushe y'ibigori baraduha amasushe canke bakaduha amaprebase nico kimwe no kubiharage. Aha kuri novuga yuko imbuto zo tugwiza ari izo. Ubundi naho turafise n'umugambi kuzobana dukora nko bijanye no kugwiza imbuto y'ingano. Turafite umugambi mugabo nuko tugifise ingorane y'ibikoresho no kuvuga cyane ibikoresho byo kugenya. Abantu sanzwe turimira ku matongo manini biragoye gukoresha amaboko mu kugenya. Abakeneye ko umuntu hafise imashini imwe bita moissonneuse batteuse no kuvuga igenya ikongera igakubita igaheza igashira no mufuko. Biri mu migambi ko urumva ivyo bikoresho turabironka. Aha kuri novuga yuko imbuto je ngwiza ari izo. Imbuto y'iraya nk'ubu jewe ndamaze igihe ngwiza imbuto yitwa Victoria. Niyo nayo maze igihe ndakorerako ariko ubwa mbere natangwe kurima yo bita ndi n'amagara sinayibandanije. Rero kuva mfasha umugambi wo gukora n'abafise amasere nacinja kuri Victoria kwera uwo muntu yasanzwe nyene agwiza Victoria. Ariko ubu rero kubigiye kuza ibiheho gusoromwa muri sere turafisemwo imbuto za Victoria, turafisemwo imbuto yitwa Kirundo, turafisemwo n'imbuto yitwa Shangi.
ivyo nizo ngiye kuzotera mu kwezi kwa mbere. Aha muri koperative twuzuzanya yo kumuzenga turarima ibigori, tukarima ibiraya, tukarima ibiharage, tukorora n'ingurube. Isi ibare yo twasavye ngaha muri iki kigo ibari kibara canke inyovu turayiheta, duhejeje guheta tugaca dushiramwo ishwagara duhejeje kurishiramwo imvura itasuye tugaca dutera imbuto zirobanuye. Ibigori turima ngaha mu Bututsi turarima ibigori vyitwa isega canke tukarimana n'ibindi vyitwa mugamba. Hari aho bahora batuzanira n'ibindi bigori biva hanze vyitwa hybride, vyose duhora tubikorerako. Dutera ibigori tubitera ku murongo, hagati y'umurongo n'uwundi haba hari santimetero 80, hagati y'ibango n'irindi haba hari santimetero 50. Umwavu turashiramwo umwavu w'ikirundi, hariho umwavu w'ibitungwa canke wa nyabarega, dupima ku mabeni nk'inusu y'ihegitari turashirako ibeni 4 z'amase y'ikirundi, tugaca dushirako ifumbire y'ikizungu yitwa fomi, turashiramwo fomi kw'ihegitari, turashiramwo fomi imbura turashiramwo ibiri 100 vya imbura, tugashiramwo n'ibiro 80 vya bagara, hanyuma tugaca dushiramwo aho tuba tukiriko turatera, turaheza umurima wacu wamaze kumera turawubagara, hanyuma turiko turafurira rero duca dushiramwo iyindi fumbire, kiza dushiramwo intete 3 kuva kuri 3 canke 2, tuca tubandanya bimaze kumera tukabibagarira neza, tugakuramwo ivyatsi bimeze nabi. Ivyatsi turabikangaza tukabishira ku ruhande, byumye bica bija gutabira vya bitungwa vyacu. Tugeze gufurira neho tuca tuza kuzana ya fumbire yitwa fomi totahaza, tuca tuyishirako, tugaca dushirako ivu rero kugira ngo ibigori vyacu bice bizana imizi yo ku ruhande, kugira ngo umuyaga uvuze ntibimererwe nabi ngo bihenuke. Kandi dushizeko fomi totahaza, ikigori gica gihindura isura, gica kizana amababi atotahaye cane, kigaca kigira n'inguvu. Ni naho kizoheka ikigori kinini ya c'inguvu, kigashiramwo n'urutete runini ya ruvyibushe. Nuko tubigenza. Ivyo navuze isega canke mugamba birava ku imbuto. Hybride nivyo utera gusa ntusubira kuronka imbuto. Hybride baca babikoresha mu kufungura umutsima. Ikigori ceze turagisoroma twabonye ko ceze neza, tugaca turapfundika ntuza amapfundo, tugaca tujana tukamanika ari mwihangare canke ahandi, tukamanika ikuma. Vyumye rero duca turondera intuze tugahungura intete, duca tubika mu kubika umwimbu, tubika intete. Izo ntete tuzibika muri ya mifuko yitwa Pix, canke naho tugashiramwo, tutarose iyo mifuko duca dushiramwo uwundi muti witwa Actarum Super, nuko tubishingura. Turafata tukarima, tukavyirira, tukazika, tukarima neza. Turimye neza tugashira ishwagara, duheze gushira ishwagara tugaca rero duca imirongo, turaca imirongo n'amakamba meza kugira ngo ibintu bije ku murongo. Tugaca tugira turanika treve, turarima tukazika neza, tugaca dufata itoni n'inusu ku hegitari, tugaca dushiramwo ishwagara tukamija neza. Ishwagara washiramwo hari naho tuyishiramwo hagahera amayinga nk'abiri, naho ushiramwo hagahera ukwezi urashobora gucutera wayishize. Hanyuma rero uhejeje ivyo uca ikintu citwa masiyo, donc intuza uca imirongo. Mu guca imirongo rero urumva ni 80 ku 30, aho ugaca gutyo
kugira urugendo uratera ikiraya hagati y'ikiraya n'ikindi 30 ukagenda wagira gutyo ufise hagati wapimye ugenda mu mukozi wari wese ukamuhereza barabizi none ibintu byoroshe baca bigira hanyuma rero tugateragira ego bo tugashiramwe amase wavyumvise tugashiramwe na engrais duhejeje guca iyo mirongo duca dushiramwe amase y'ikirundi turate yo no kugira ku murongo kubera intuzeyo 30 uca ugenda urashiramwe amase angana nk'uko ugashira ku ntuze kuri 30 hanyuma uhejeje kugira ivyo uca ufata engrais kuko watanze bubiri kuri 4 imbura nabagara nyene urumva ukabicanga uko ugaca rero ufata urushi imbura nka 4 abagara nka 2 ugaca ushiramwo twebwe nivyo twagize hanyuma rero ugaca uyora gutya ugaca ugira mu 5 urushi 1 2 3 4 5 nk'ubu nk'ibi bibaza amezi 3 mu mezi 3 biraba bisa ibi vyera kare mu mezi 2 mu kwezi indwi nkazi mu kwezi indwi zitatu canke kwezi haraho bimera n'ingoga bivana n'ingene wabiteye bimeze bica binyaruka ingene wabiteye biba bimeze nuko niko bimeze gufurira ucurindira amayinga nk'abiri aca rero bihivu ukabihivu ivyo vyasigaye inyuma ukazosubira ukavyongera kwirinde nk'ubu ariko barongerako makaho kuko ibiraya biterwa n'intuze ivu ujurashamwe ryinshi kugira bizobe ari byinshi hasigaye nk'iyinga zibiri tugaca dukata kugira imbuto zumuke neza tuzosorome byumutse neza uwo mugwiza mbuto aravuga ingene umuntu afise umugambi wo kwiyungunganya mu ntumbe yo kugwiza umwimbi igeneyo bitangura ico rero ni kibazo nyamukuru kubera benshi ntibakunda kwibuka kubaza mbega notangura gute benshi bagira bati baza kubaza ngo mbega hajya uburimyi buri urunguka umbaje ico kibazo kenshi nta nyishuro nka kubera ndakwishuye ndakubwira ntibwunguka kubera umurimyi ntugenda kurima kujya kugiye kurangura ikintu mu isonga aje kwidandaza yahari inyunga caronka uburimyi ni gikorwa n'umugambi utangura ugira uti ndawutanguye ndawukuza nzobandanya gushika uzonteza imbere nukuvuga rero ukeneye gutangura uburimyi dufatira akarero kugwiza imbuto z'ibiraya numugira nti naho ufise uburyo bwinshi ntibihutire gukoresha uburyo bwinshi kamubwira uti banza wegere abasanzwe babikora saba impanuro abahinga b'indimo kubera ikiraya mu by'ukuri ni igiterwa ca mbere gisaba kwitonderwa kubera no hegereranya n'umuntu n'umuvyeyi uburimyi bikirana nk'umuvyeyi iyo umuvyeyi yibarutse ikibondo teza kumenya n'ikibondo bikurikirana urumva rero urakeneye kubanza gusaba impanuro inyigisho umenye ati mbega ikiraya mu kugitera hakenewe iki isi kirimwa ko ibimeze gute gisaba iki gushika nzokwimbure icambere nuko igitangura kugira ngo umuntu yitwe umurimyi ari ibintu bitatu nyamukuru nuko ufise itongo nuko ufise ushobora kuronka imbuto nuko ushobora kuronka kandi intabire ukaronka n'imiti kuko ikiraya kirasaba imiti yo gupompa cyo bituma cyitanje n'umuntu kirasaba isuku kigasaba umuti gasaba kwirikiranwa gisaba kugaburirwa urumva yuko ari ibintu uteza kubanza kumenya ukamenya uti mbega nkamwe ndimye ihegitari insaba imbuto inganiki tongo ndarifise hakeneye imbuto zinganiki kenshi batugira bati imbuto bivanye n'ingene ivyo biraya binganangana kuko dufatiye ku biro ibiraya biri mu kilo yashaka gutangana bivanye n'ingene ibiraya binganangana muga dufatiye muri rusanga hagira ati amwayene ni itoni zibiri ku hegitari ariko kenshi wasanga zirenga gato mfise itoni zibiri ndashobora gutera hegitari mbega mu hegitari hakenerwa amase angana gute turagereranya bivanye n'amase umuntu akoresha amase y'inka ntivyoroshe kugereranya mugato bashaka gufata tuti hashaka gukora mu hegitari hashaka gukora nk'ibeni zishika 10 canke zikarenga gato ukoresha amase y'inkoko kuje niyo nkunda gukoresha mu biraya
hoho ndamaze kuvyonera yuko bivanye n'isi ingene imeze ari isi nshasha icugururwa ivuye ku nyovu iyo bashobora gukoresha itoni zishika 7 z'amase y'inkoko ari isi imaze kurimwa urakoresha hagati ya 5 na 6 no kuvuga ko hagati nditekanya izo 6 ko utanga karorero ivyo byose ni mu mwiteguro nico bita gufasha umuntu gutego cyo bita plan d'exploitation rationnelle ico nico nyamukuru ugukeneye gufasha kwiga uburimyi akwigishe gukora integuro y'uwo mugambi aho twari tugeze ku mase aca yumvira uti mu hegitari mbega hakora ifumbire itaramase y'inka ikora niyahe imwe yose hakenerwa yinganike ivyo byose umuntu akabigufasha kuko hariho ibitabo izabu yama yasohoye cyo bita amafiche technico economique no kuvuga amafishe y'ubuhinga yerekana ingene igitabo kimwe cyose ivyo bikenera ingene binganangana ivyo ukabikorerako timbega iyi mbuto nteye y'ikiraya ni bwoko ki isabike kuko imbuto z'ibiraya byose ntizimeze kumwe nk'ikiraya cyitwa ndi n'amagara ni kiraya kirinda mu gihe c'imvura mugabo ikiraya cyitwa Victoria ni kiraya gisaba gucungana n'imvura no kuvuga yuko imvura iguye ntugiharurira ngo nzopompa kabiri mu ndwi no kuvuga yuko imvura iguye utegerezwa kuca umuco wabonetse ucugenda ugapompa ikiraya ca Victoria ivyo utabigize Victoria abenshi baritinya no kuyitera kugira ngo kirya kiraya ngo kirahoroka ngo amababi ngo arabora uko kubura rero urumva yuko ni ingwara bitewe no kuba kitaronse imiti ibikomeza cyane cyane kubera yuko imvura n'amababi yavyo bidakundana cyane ikindi kintu gikenera kumenya ati mbega none ko naronse itongo ndarifite naronse imbuto naronse amase naronse iyo fumbire ya kijambere imiti ndayironse ndayifise birakwiye nca niraramira haba namba urugamba rugumaho nuba haturi murabona yuko abakozi bari ku kivi wararimye ugakangaza ugategura aho utera ugashiramwo amase ugatera ugafurira urarindira bikamera ugatangura gupompa hanyuma mu nyuma bagatangura kabibagarira kubira ivyatsi byakuze naho rero ngomba kugarukana ukuvuga iki isuku umurima w'ikiraya ukeneye isuku mvuze isuku no kuvuga yuko simvuze ngo no kuvyoza no kuvyuhagira yego ku muntu umuntu ari yoga muga kandi akiyamika n'agashambara gashaka n'agahuzo n'ikiraya nuko nyene urakora mwizo vyatsi kubera imizi y'ivyatsi ishobora kononera imizi y'ibiraya cyane cyane ko umuzi w'ikiraya ari uhinduka ikiraya kugira rero icatsi cigenza ntigisangira intabire na yambuta bikiraya utegereza kwambara rero kurasukura ugakuramwo ivyo vyatsi biza gutera kwirasiyo igitebo cawe kwamiha agashambara no kuvuga iki no kuvuga yuko uhejeje kubagara ukorosha ivu ugakuramwo ivyo vyatsi uraheza rero ukaca ugenda urafurira wegereza ivu kuri ivyo iraya no kuvuga cyane cyane ubushaka iki ushaka yuko imizi yose cya kuvuga kuri cya kitego cikiraya ntihagire imuzi uzosohoka ngo ubure akavu ububuze ivu uhinduka amababi uronsa akavu uhinduka ikiraya no kuvuga yuko rero utagira shirako aho kavu utacambitse agashambara nacu uzosoroma no kuvuga yuko rero ikintu kijanye n'isuku ikintu kijanye no kwitaho igiterwa ni ikintu gikomeye hejuru ya bya bindi navuga by'ibikoresho byankenerwa bisabwa ikindi noca mpanura uyu muntu akeneye kuja kuba umurimyi cyane cyane ni kimwe natangurirako uburimyi ntuje kubukora utabukunda bive ku mutima hamwe wenyene ubonye umurima naho ubona ubundi utari gwawe umva yuko unezerewe umva ku mutima wawe umerewe neza nico no kwita passion hamugira uti ujya muntu ye mu mirima yiwe ndabona anezerewe aratekanye none kujya bona anezerewe atekanye nihageze ubutunzi ashaka kuba atuze cyangwa adatunze ariko nabwiye ko umurimyi ni nk'umuvyeyi ntugomba kugereranya neza twati umurimyi arafite ishapana na Yesu Kristo iyo tuze
tugiye kurima no kuvuga yuko urafata igitego ukagihamba ugihambye kibanza kubora hanyuma kikamera kikazuka kizutse kugira ngo gikore iki kugira ngo kize kutugaburira irumvikana no kuvuga yuko uburimyi ni igikorwa cyo gukora kubera wumva ko ubikunda wihuta ukihutira gutunga vyihuta banza utenyenye uronderera handi mugagira uti uyu mugambi ngenda gukore ico nzi coco sinzobura rasiyo muhira mu byo soromye hari igice kija kugaburira muhira hari igice gisubira mu ndimo no kuvuga yuko wimbuye umunsi ntubuhejeje warateguye ingene uzobandanya urima hanyuma rero harakunda kugira ubwo bati mfise uburyo bukeyi dufaranga tungana gutya no bishobora kurima ati nivyo batunze nivyo bafise amahera make haba namakobera abavyeyi bacu batize sinibaza yuko ari batunzi gose ko badutungishije ivyo barimye munsi y'urugo no kuvuga yuko rero nobwira umuntu nti wewe fata ufise uburyo bungana gute fata ubwo buryo nyine ufise ingo tuharurire aho ushobora gutera nyine hangana tera hatoye dufata karorero uyu munsi watereye ku nusu y'hegitari wanashaka nyine nini bashobora kugira no munsi mwareka mfatira karorero ku nusu y'hegitari inusu y'hegitari uyirimye bigakunda ukimbura neza urashobora kuyimburamwo dufate guhera ku itoni ndwi gushika ku itoni 10 izo toni wimbuye mu hegitari wateye hegitari wari wateye mu nusu hegitari wari wateye itoni umunsi wimbuye itoni 6 canke 7 canke 10 sivyo no kuvuga yuko kukurikira urashobora kugira uti ndashobora gutera hegitari 2 kubera iki ndashobora kuronka itoni 4 shawagira ati reka biratera hegitari gusa ahubwo ngenda duga bukebuke iyo hegitari uyiteye ntabwo tusubira kugura vya bindi birenga ko wimbuye birakugurira ya mase vyongere bikugurire na wa mwavu vyongere bigufashe mbere no guhemba abakozi bakurikirana imirima no kuvuga yuko rero uratangura kuri gato udakeneye kuzokwimbura ngo ivyo wimbuye uje kubera nk'umutunzi oya aho gutunga ahubwo ukeneye gutungisha umugambi wawe no kuvuga wowe ukeneye kwagura umugambi wawe batanguye ku nusu hegitari ubu urashobora gutera hegitari yose atawusuye gusaba amahera niba washobora gutera hegitari ukazokwimbura dufate itoni guhera kuri 15 gushika ku 20 birakunda bivanye ngene umurima ukundiye niho ushobora no kuja munsi yo wakwankiye bituma umutima umurima wanka dodo ni byinshi kubera imvura siko tuyigaba bivanye n'igihe umuntu arimiyemwo wageza aho urimye ihegitari uyu munsi urimbuye izo toni zingana gutyo urumva yuko muhira byari byose twaronka itoni 3 baja gufungura muhira canke bagurisha bagura kunyu n'utundi toni zo gufungura urafise imbuto ishobora gutera hegitari 2 canke zirenga mugabo ugira ubandanye ugenda bukebuke tera hegitari 2 ugenda duga bukebuke ugeze ku hegitari 2 no kuvuga ko n'ubu nta mbuto uja gusubira kugura amare kugura mase naho kugura yange byose ubona yuko ushobora kwigura mu byo wimbuye kandi muhira bafunguye urabandanya ahantu uzogira uti nariko ndondera rero gukora nagura umugambi ndonka natwo mfungura muhira nta bana bakaja kwishura ubu rero nateye hegitari 2 biragukundiye ko nk'itoni 40-30 urumva aho umuntu abageze ashobora kugira ati jewe sinzorenze hegitari 2 nzokoma ndimizi nyene no kuva yuko ibirenze ko kuvyo badandaje kuvyo uzotera araboneka mu sesekara ashobora kugira uti ndashaka kudandaza iki ndagura inka mukene korora canke uti ndashobora kugira kabutike ndashobora kugira ubundi mugambi ujana n'uburyo urumva rero yuko ni ikintu umuntu agira ati singiye nk'ugiye kurangura ikazi yibiye kugira ngo ndayidandaje mbona yo ngutse ngana gutya ariko nabajya bafise ubare urabona yuko aranguye aje kugurisha asubira kurangura bibaye ngombwa yatanguje ikazi 2 ayiyungutse yongera kwindi kazi imigambi yose no kuvuga yuko isa no murinyi nuko rero
jewe rero ntawe no havangira nti ntawe utoshora kurima mu buryo buke birashoboka mu buryo bwinshi ushobora gukora binini kandi ugasanga ujya koze binini arahanzwe gusumba mwakoresha uburyo butoya kubera umva ikintu caguka niko kigora kigoza byinshi urabona kiretse yuko twebwe muri byacu dufise ibikoresho bike nta mashine dufise asubirira umuntu turakeneye abakozi wari gushobora kurima nk'hegitari 200 mbe none abakozi bava kurahe urumva nta corosha ugasanga utikangire dukeyi tungana n'uburyo nshobora kuronka tungana n'ibikoresho nshobora kuronka. Muri kino kiganiro rero twumvise ko umugambi wo kugwiza umwimbo mu gihugu cyacu wasizweho na leta y'u Burundi ari umugambi mwiza, akaba ari muri iyo ntumbero ihamagarira abenegihugu bose gukura amaboko mu mpuzu bakarima kijambere bongera batera imbuto zirobanuye kugira umuntu wose uronka ico ufungura umufuko wose uronka amafaranga wujamwo.